Muri benshi muri kumwe na televiziyo Isanganiro tubaramutse tubaha ikaze muri ano makuru agizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Nta soko n'imwe yo hagati mu gihugu kiretse izo mu kiyaya ca Cibitoke ikingiwe vyemezwa n'urwego ARCA rujejwe kugenzura amashirahamwe y'ubwishingizi ni mu ngendo rwakoze mu ntara zitandukanye. Amazi y'ikiyaga Tanganyika yaraduze ku rugero rutuma abakorera mu bibanza byo kwinezereza ku nkengera z'ico kiyaga badashobora kwinjiza amafaranga ku rugero bipfuza. Abaganiriye na televiziyo Isanganiro basaba leta kubagabaniriza amakori hamwe n'amatagisi. Murabikurikira muri ano makuru. Idonido ni mukanya twongera kubaramutsa tubaha ikaze. Amasoko yose yo mu ntara zo hagati mu gihugu kiretse izo mu kiyaya ca Cibitoke nta nimwe ikingiwe, eka mbere n'abadandaza ntibarijukira ibijanye no gukingiza ibidandazwa vyabo muri ayo masoko. Gilbert Ndayikengurukiye, umwunganizi w'umunyamabanga mukuru w'urwego ARCA rujejwe kugenzura amashirahamwe y'ubwishingizi, avuga ko ivyo vyavuye mu rugendo urwo rwego rwagize kuva mu mwaka w'ibihumbi 2021 gushika mu mwaka w'ibihumbi 2023 mu ntara zitandukanye z'igihugu. Asaba abajejwe gukwirikirana amasoko ya leta kuyakingiza. Urwego ARCA aho ruboneye ko hari impanuka zijanye na hanini ku muriro zazimaze imisi ishikira amasoko, rwaragize isuzuma rya rurabe inyubako zidandarizwamwo cane amasoko ya leta n'izindi nyubako zikorerwamo ubudandaji zifise bya bita assurance zakinga impanuka. Hama turabona yuko hari agahaze gakomeye abantu babihomberamwo, ubutunzi bw'igihugu bukagenda kubera amasoko hanini yagiye arasha. Twaciye rero dutangura isekeza mu mwaka wa 2021 ryo guhimiriza abantu bose gukingiza ivyabo. Turagenda turabahimiriza rero tuti fati assurance. Twasanze rero nabo nyene ngira bataronse abantu babakabura kugira ngo bafate batekanirize impanuka ivyo bidandazwa vyabo, ntibagira ubwoba bwo gufata assurance y'ivyabo. Rero dutangura guhimiriza cane aya mashirahamwe, sohoka mu biro nko babivuze, mugende mu biyireke kandi mushumbushe. Amasoko twagende yose nta soko n'imwe twasanga ifise yakirakingiye impanuka. Twaragendeye isoko za Muramvya, turagendera isoko za Rumonge, turagendera isoko zo mu buraruko bw'igihugu hariya za Ngozi, turagendera izo hiyo za Ruyigi, turagendera hikeshi za Bururi. Aho hasigaye ko tutaragendera ni muri iki gice co mu biyaya ca Cibitoke, Bujumbura, nkaho za Bubanza. Naho biratekanije ko mu mwaka wa 2024 mbere mu ntango z'ukwezi kwa kabiri tuzohagendera kugira ngo turabe uko vyifashe mu gutekaniriza impanuka. Abantu rero muri leta, amasoko ya leta nk'aho jeje intwara ba mustantere, tubasaba rero gufata iya mbere mu gukingiza amasoko ya leta. Nibyo tubasaba kandi baravyemera bati ubu turabibonye ahubwo tugiye kuja imbere. Amakuru arabandanya kuri televiziyo Isanganiro. Dosiye z'ababa 1,300 nizo zakiriwe zongera zirigwa n'urwego rw'umuhuza w'abarundi mu kiringo c'umwaka uhereye mu kwezi kwa Munyonyo umwaka w'2022 gushika muri Kigarama 2023. Ivyo bishikirizwa n'umuhuza w'abarundi ashikiriza icegeranyo c'ivyakozwe n'urwo rwego muri ico kiringo mu nama nshingamateka. Aime Laurentine Kanyana amenyesha ko nyinshi muri izo dosiye ari izerekeye imanza zaciwe ariko ntizashigwa mu ngiro
izindi nazo ngo ni imanza z'amatongo. Sheila Irambona yashitse mu nama nshingamateka. Gutanga icegeranyo c'ibikorwa vyakozwe n'urwego rw'umuhuza w'abarundi kuva ku igenekerezo rya 2023 Munyonyo 2022 gushika itariki 31 ya Kigarama 2023 nivyo vyakozwe n'umuhuza w'abarundi mu nama nshingamateka. Mu ijambo ryiwe umuhuza w'abarundi akaba yavuze ko muri ico kiringo urwo rwego rwakiriye amadosiye ashika 1292 hakaba hamaze gukorwa amadosiye 1198 muri ayo akaba yongeye koko menshi muri ayo yaravuye mu butungane kandi ngo ayakozwe n'urwo rwego yasubijwe mu butungane kugira batunganirize bene ayo madosiye. Tukaba umwaka wose twakiriye amadosiye 1101 ushizemwo ayo yarasanzwe ahari yarasigaye mu 2022 muri kujya kwezi kwa nyuma angana 191. Muri izo rero twaciye tuziga izari zikwije ibisabwa zirigwa ziraronka n'inyishu izakwije ibisabwa zirasubizwa inyuma hanyuma izashoboye kwigwa zikaba zingana 1292. Akaba kandi cyane cyane ari amadosiye yerekeye amatongo n'ingo n'imiryango. Ibibazo rero nyamukuru vyakunda kubazwa kuri ayo madosiye mu butungane ahanini vyari vyerekeye imanza zicibwa ugasanga ntizishizwe mu ngiro hakiri kare. Amadosiye yazimiye ugasanga umuntu urubanza rwe rwaraheze vyose mugabo dosiye bakayirondera bakayibura canke rutaranaburanishwa bakarondera dosiye we bakayibura. Abasaba ko imanza ko gushika ku matongo kubucamanza bwoshika ku matongo rero twagiye tuzishikiriza ubushikiranganje bw'ubutungane kugira ngo bashobore kubiraba babikorereko. Abashingamateka bakaba bagize amakenga kugituma ayo madosiye menshi arava mu butungane bakaba bibajije ko ubutungane bubifisemwo uruhara bakaba babajije umuhuza w'abarundi kuko aheza agakurikirana ayo madosiye ko ubutungane bwayashize mu ngiro. Nyakubahwa Fasoni murongo y'urwego rw'umuhuza nivyo urwego murongoye sibwo rujejwe gutorera inyishu ibibazo sisentare subutungane mugabo murafasha kugira ngo ibibazo biri mu bisata bitandukanye bigize ubuzima bw'igihugu n'igihugu bashobora kuba bafise mu bibazo bicanke biriya aye mufasha ingene bitorerwa inyishu gatanga intumbero y'ibyo bisata kuba birongoye. Ko mwavuze yuko mwakiriye amadosiye menshi kandi murayakorerako murashikanaho bikenewe. Nagomba kubabaza muri aya madosiye mwatanze mwajanye aho bikenewe yararose inyishu yose? Nuko nabaza aho nyene uko muba namwe mumaze kubona ko ababituye kenshi babaye abijanye n'igisata c'ubutungane mumaze kubibona gutyo uko bimeze muba mwariyumviriye guhuza ubwo rwego rw'ubutungane kugira mubahuze mutange impanuro ku bijanye n'ayo maka yose mumaze kubona kandi mukabona ko abantu benshi baza babitura ku bijanye n'ubwo rwego. Kuri ivyo umuhuza w'abarundi akaba yabahumurije ko agiye kubikurikirana akaba yamenyesheje ko azoca agira icegeranyo c'amadosiye y'abatashoboye gutunganirizwa n'ubutungane. Ivyo bikaba vyavuzwe mu gihe ibice 63% vy'amadosiye yakiriwe n'ubwo rwego aba yavuye mu butungane kubw'ico cegeranyo cashikirijwe kuri no wa kane. Urakoze Sheila Irambona. Amazi ya Tanganyika yaraduze ku rugero rutamenyerewe mu bibanza bitandukanye byo kwinezerezamwo biri ku nkengera z'ico kiyaga. Bamwe mu bakorera muri ivyo bibanza bavuga ko bariko barakora bahomba kubera atangenzi zikibagendera. Bamwe rero mu baganiriye na televiziyo Isanganiro basaba leta kubagabaniriza amakori kuko ngo batacinjiza amafaranga kuva amazi aduze. Ni nkuru tubaza Jean Marie Vianney Ngendakumana.
Mu bibanza bitandukanye twagendeye biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika hibonekeza iduga ry'amazi y'ico kiyaga ku rugero rutari rumenyerewe. Ayo mazi akaba amaze konona n'ibibanza vyo kwinezereza biri ku nkengera z'ico kiyaga na cane aho bita kuri Karela Beach, Petit Bassam hamwe na Zion Beach. Abadandariza muri ivyo bibanza bakamenyesha ko bariko barakora bahomba muri bino bihe biturutse ko atabaguzi benshi bakironka. Tutako twaronka abakiriya urumva n'amafaranga ntabari karaboneka. Henshi rero haca abantu nigabanywa ry'abakozi bivaye nuko ahantu nabonye ati amafaranga bakaba arinjiza nkuko byari bikenewe. Agahombo ni kanini cyane kuri societe yo ibiri kirakora. Ko byifashe abakiriya ntibashobora kuboneka kuko abakiriya bazarondera umucanga. Rero parti iteramwe amazi cyane ni haya ku mucanga abakiriya ntibashobora kuboneka pendant la semaine même na weekend ntibashobora kuboneka. Twe dukorera ngaho kagashahara kacu kava mu byo twakoze ingorane zisho zihaba nuko umupatro wacu ashobora guca agabanya abakozi kubera amahera yo kubahemba acava mu mufuko wiwe ntava mu byo yakoze. Ingaruka mbi zishika nuko atangenzi zisubira kuhagendera kubera ibibanza bitaba bimeze neza byo kwakira ingenzi zitugendera mu cubahiro cabyo. Iyo rero bishitse ingenzi ntiziboneke nuko atamafaranga yinjira, amafaranga atinjiye n'uruhombo ruba rukomeye kuri twese. Abakozi ntibasubira ku akazi bakora, acaba ingingo zifatwa ziberekeye hama umwimbu ntuburi kuraduga, amakori biki n'ingaruka nyinshi ziba zishitse. Bagasaba leta ko yo bagendera kugira ifashe mu gutorera umuti ico kibazo binashobotse inabagabanirize amakori n'amatagisi muri bino bihe atamafaranga menshi binjiza. Yaba ari bikunda leta yoravye kuntu nayo nyene zirashika ahantu ku mabici kumbure ahantu basanzwe batanga ayo makori bakayishikira bakaraba nimba koko ayo makori ko bayatoza nabo bakaraba yuko abo ariko barayatoza kumbura hari ico bariko barahakura kubera ubu natwebwe nta mafaranga bari karinjira. Gare dusaba leta yuko yo cigabanya amakori kubera twebwe ntituriko turakora mu iki gihe c'imvura. Ikindi basaba nuko leta yohimiriza ababa impande y'ivyo bibanza byo kwinezereza biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika kugira bijukire guca imikobeko mu ntumbero yuko amazi akunze kwisesa aho bakorera yozaraja aho yagenewe. Nkuko mubibona hariho amakanivo yasana yazivye ku mpande zidukikije. Twosaba yuko boshiramwe ingufu hamwe n'abajeje intwaro bagasibura. Abo bakorera muri ivyo bibanza vyo kwinezereza biri ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bavuga ko ayo mazi y'ikiyaga ko yatanguye kuduga mu ntango z'ukwezi kwa mbere no mwaka 2024 mu gihe bari bamenyereye guhangana n'ibibazo vy'imyuzurira iturutse ku kiyaga Tanganyika mu kwezi kwa gatatu hamwe n'ukwezi kwa kane. Jean-Marie Vianney ndakumana nawe urakenuye mu gisata c'inyubako turangiza ano makuru. Ibarabara ry'igihugu nimero 16 ryarasubiriye kunyika ku mutumba Murambi zone Buruhukiro turi muri komine n'intara ya Rumonge. Abakoresha iryo barabara baratinya kurudandazwa hagati ya Rumonge na Bururi rushobora guca ruhagarara. Bagasaba ko iryo barabara ryosanurwa mu maguru masha. Auguste Minani musitanteri wa komine Rumonge avuga ko ico kibazo amaze kugishikiriza abamukurira kugira ngo batabare. Mbega suko Jean Pierre Misago nubu haguma hanyika nubu nyene mpaye ndavuga hariko haranyika iryo riguma rinyika na ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi gisanura ni barabara ry'igihugu nimero 16 rihuza imigwa mikuru y'intara za Bururi na Rumonge ku mutumba Murambi hagati y'ibirometero vya 10 na 11. Abahacisha ingendeshwa batabaza ko atagikozwe vuba zishobora kubura uko zirengana nkuko Niyongabo Shadrake agendesha imodoka arabivuga. N'ukuri ribarabara tagikozwe murabona n'ikibazo nuko dushikira imbere n'ukuri mukatuvugira murabona ibarabara ryadujanye n'ikibazo nicugira aho tukirenge imodoka ni hatari zarageseze hashitse ziraheba zigakukumba kabisa. Bigeze aho ricika guhanahana ibidandazwa biciye muri ryo bizoba bihagaze
nk'uko Deogratias Ndikumana abakuru bo mutumba bivuga. Ibururi bamanukana ibiharagi, amashu, intore, ibiraya, ibijumbu byose babimanukana, ariko ricitse nta kintu na kimwe tuza tukironka. Bashitse uburuhukiro nabo batabasuma bakadugana amavuta bagashora ibururi eka bakatwara no mu zindi ntara. Iryo barari rimanze gucika duhombuko. Abagize ico bashikiriza basaba ko hagira igikozwe vuba ngo iryo barabara risanzwe ririmwo n'ibinogo vyinshi ntiricike burundu. Nukuri dusavye leta yuko yokora rino barabara ritaracika, kuko imigenderanire ya Bururi na Rumonge yocihagarara, kuko duhanahana ibintu vyinshi byo kurya. Kagoma Celestin umwe mu barongoye umutumba Murambi abakuri ico gice cibarabara kimaze gusanurwa akatari gake n'ikigo ARB kijejwe amabarabara mu Burundi, agatera kamo leta y'u Burundi nubu ko yoraba ikagarukira aho hantu harenze kera inguvu z'abanyagihugu. Inguvu z'abene kigo ku mutumba wa Murambi zaramaze gusendwa, ubu hazigaye hakora inguvu za leta z'igihugu kugira ngo barabe icogwa kugira ngo iyi migenderanire iri hagati ya Rumonge na Bururi ntihagarara burundu. Kuri ico kibazo Augustin Minani mustanteri wa commune Rumonge avuga ko yatatse abamukurira kugira ngo umuti waho hantu togwe. Jean Pierre Misago urakenuye ni kwino nkuru duce dusozerera kwa makuru twari twabateguriye. Tubashimire kuba mwayakurikiye, tubahamagarira kubandanya muryoherwa n'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro.